Google canke YouTube canke Facebook bavuga bati ntidushobora guha amafaranga umuntu tutazi neza tudafise umwidondoro wiwe. Ica gatatu bavuga yuko basaba ko tuba dufise amategeko akinga na cane ingena amafaranga agenda mu gihugu, kugira ngo habe kurinda canke gukinga ko amafaranga yabo ashobora gusanga ariko aja mu migwi y'iterabwoba. Mu Uganda rero bonyene bamaze gushika aho bakamisha zijya mbuga, ahasigaye hose usanga bafise imbuga zisanzwe zibitswe mu bihugu bindi bamaze kwitunganya neza. Kwico kibazo twamenyesha yuko ubu novuga ati turi mwituze, kuko hari haheze igihe kirekire nk'uko abenegihugu babishikirije, usanga bararishe kugira baronswe amakontere y'amatara n'amazi, ugasanga amezi arenga 6 aramaze kurenga. Vyavuye ubwa mbere kwihinduka y'inzego zigize leta, murazi yuko ubushikiranganje bwagabanijwe, ariko rero mu nyuma ubushikiranganje turimwo bucishije mu mwishirahamwe Regideso hamwe ni banki nkuru y'igihugu BRB barashoboye gutanga uburyo, kuko n'ibikoresho bigugwa hanze bigasaba amafaranga mva makungu. Nitwa Emery Dushime wa Mashariki TV. Ikibazo cha mbere ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu n'ubutare n'agataka. Abene gihugu baridoga ko bataronka amakonteri y'amazi n'ay'amatara. Haraheze igihe kirekire bararishe. Bamwe bararenza ikiringo kirenga umwaka hafi imyaka 2. Umuyobozi mukuru wa Regideso yarigeze kumenyesha yuko bariko barapakira amakonteri kugira ngo abene gihugu bazoyaronse. Mbega ho bahabura iki kugira ngo ayo makonteri aboneke? Ikibazo cha kabiri ndacerekeza ku muvugizi w'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Ugwaruka rukoresha imbuga ngurukana bumenyi barahawe umuhango n'ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru yuko hagiye gutererwa umuti w'ikibazo c'abakoresha izo mbuga nka Facebook na YouTube nivyerekeye monetization. Kuwa mbere Kigarama umushikira mu nama y'umukuru w'igihugu umushikiranganje yeremeye yuko ico kibazo kigiye gutorerwa umuti. Mu nyuma aramenyesha yuko bavuganye n'ikigo BR yuko biriko birafata inzira. Mbega uno munsi ugwaruka two kwitega iki kugira ngo dutangure kuronka umwimbu uvuye mu izo mbuga? Murakoze. Nitwa Gabi Bugaga umushikiranganje kumenyesha makuru n'imyesha makuru. Ivyo muvuduko wa internet no bivuga nk'usangwa bikoresha mugabo birafise ababibazwa, ariko jewe cyane ngire kubera bisanzwe bikorana ndabivuga mugabo nibaza ko abijejwe baza kuntahura, kuko nta kimwe n'ikindi byose birajana. Aha rero ngire mvuge kuvyerekeye ibyo gukamisha cyane iyi mihora isanzwe itanga amafaranga ava mu biba vyerekanywe vyakozwe vyatunganijwe n'abahinga bakora ibintu novuga bizana inyungu vyunguka, ico bita mu Gifaransa monétisation des plateformes numériques. Aha rero n'igikorwa twatumwe na nyine mukuru w'igihugu kandi kigeze kure cyane, kubera yuko byasaba yuko dukorana, tubanza kumenya abo dukorana bari kugira ngo dushobore kubikora. Aho rero hariho ubwa mbere na mbere ibanki nkuru ya Republika, hari ikigo ADB, hakaba n'ikigo OBR, hakaba ndetse n'ishirahamwe ridufasha kugira ngo dushireho uburyo bw'uko hoba ibyo twise mu Gifaransa système de transfert électronique sécurisé, n'uburyo bwo kuvana amahera hamwe aja handi mu buryo bukingiwe. Ibyo rero biri mu bisabwa kugira ngo ico kintu cyo gukamisha izo mbuga gishoboke. Ica kabiri gisabwa
no kuba dufise indangamuntu z'aba bantu bakora ivyo bintu byo gukoresha izo mbuga, ivyo no kwita ama données identitaires, kubera yuko Google canke YouTube canke Facebook bavuga bati ntidushobora guha amafaranga umuntu tutazi neza tudafise umwidondoro wiwe. Ica gatatu bavuga yuko basaba ko tuba dufise amategeko akinga na cane ingena amafaranga agenda mu gihugu, kugira ngo habe kurinda canke gukinga ko amafaranga yabo ashobora gusanga ariko aja mu migwi y'iterabwoba. Habe kandi kw'abo bantu bariho amakori, kw'abo bantu baba bafise ingene bakora ku mugaragaro bazwi. Aho rero twaciye dukora n'izo nzego zose, turabona yuko muri ADB abo bantu bakoresha izo mbuga bazoja kwiyandikisha, kugira ngo noneho yaje kwiyandikisha baronke ya manimero bita NIF, hanyuma OBR igaca isohora ikitansi kubera nabo bazoba bamaze kuriha. Hanyuma kandi inyuma yaho haca haza n'ikindi kintu gisabwa cuko nabo bantu bafise izo mbuga zikora ngaha mu Burundi bwose, aha tuca tuhita territoire digital, ni kuvuga igihugu cyose, na twebwe duca tugomba ingene tubatoza amakori. Nkongera ko yuko ayo mafaranga ari no mu itegeko risubira mu mafaranga leta iriko irakoresha mu ngingo yaryo y'158, ariko mugabo kubera yuko tukiri muri izo nzira ntiturashobora kuyegeranya, ariko gushikisa aho turi ubu twaramaze kurangiza gukonekta canke kwinjiza amadone nk'ibiharuro nk'amakuru ava muri ADB ashika muri OBR mu buryo bworoshe. Ica kabiri, ikigo ADB kirafise platform canke urubuga rwacu rusanzwe rukora, mugabo rwabubatswe n'abazungu b'Abaswisi, hanyuma nabo bahirije kutwemerera ko dukonekta n'ivya OBR kugira ngo izo systeme zikorane. Muri ico gihe rero abo bantu bo muri Google na YouTube na Facebook bashaka ati muhejeje ivyo igice gikurikira no kuvuga iki, muca mugende mukoreshe uburyo twahaye uburyo tworohereje mu Buganda kuko muri karere kose mu Buganda rero bonyene bamaze gushika aho bakamisha zijya mbuga. Ahasigaye hose usanga bafise imbuga zisanzwe zibitswe mu bihugu bindi bamaze kwitunganya neza. Ati ubwo buryo mu Buganda budufasha kugira ngo kubera abene igihugu bacu bataramenya gukoresha gushiraho ama publicité, gucisha ko bya bintu byo kwerekana byo kwamamaza biciye kuri izo mbuga ko bivamo amafaranga, bamenye tubigishe, hama nabo bongere bace baduha uburyo bwo korosha kugira ngo dushobore kuronka ingene ayo ma publicité ashobora kwinjiza amafaranga kuri izo mbuga, kuko nibaheze bakaduhembamwo bagahembamwo abakora ama content yabo. Ica gatatu novuga nk'icyanyuma nuko mu ndwi itangura tuzokwerekana neza na neza ingene ubwo buryo bw'ukuriha bwogenda mu buryo bw'ukurihwa, hanyuma bamaze kubibona tubashikirije bazoca batangura baze barahemba imbuga zacu. Ikindi kintu hagararako cyane nuko kuvyerekeye amakadi d'identité biometrique muri rusangi nta karanga muntu ko mu buryo bwa none karatangura gukora ngaha mu gihugu wacu, ariko ntibiduca intege kuko hariho ama passport dukoranye neza n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati tumaze kuvugana, ndakeka neza yuko tuzotora inzira yotuma mu gihe izo karata zitaraboneka dushobora gukorana kugira ngo abantu batangure babyaza umusaruro ibyo bikorwa biba bakozwe biri kuri izo mbuga. Si ico cyonyine gusa, turashaka gusaba nuko hoba n'ikarata yabari abantu bakora mwe n'ibyo bikorwa byerekeye guca ku mbuga, kuko carte biometrique uyifise nk'akarorero aho bimaze gukunda mfise carte biometrique birimo ibintu byinshi cyane gose, no kuba ko ari nka multi ntuze yabifisa amafacette menshi, tuva irashaka kwirimo permis de conduire. Polisi mfashe ndiko natwara imodoka nkayihereza carte yanje, wewe umupolisi aza kubona permis gusa, mugabo ntwa ya karata
nko muri assurance no banarije muri assurance vie canke handi ikintu arakoze ngiye yo nerekana ubijejwe abona ivyiwe gusa ntwaye muri service ere yose canke muri mitwe canke handi muri babona gusa ivyiwe rero muri ico gihe turashaka gusaba ko abo ba createur de contenu canke abo bantu bakoreza mbuga tubakorera ikarata zabo zituma bamenyekana noneho ukurihwa kwabo korohe nta kindi kintu gisigaye kinini cofata amezi 2 amezi 3 atari ico cyonyine gusa nico gituma twashaka kubaremesha ariko murazi ko nejo ubundi gahi wacu biragoye umuhini mushasha watera amabavu ni narabonye ko harimo ibintu muga twabirengeye ubu ndi gushika usaha turabona yuko ibintu bizogenda neza. Nitwa Ndarihonyoye Paul nkaba umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka amasoko ntanganguvu amahinguriro ubudandaji n'ingenzi. Kwico kibazo twamenyesha yuko ubu novuga ati turi mwituze kuko hari haheze igihe kirekire nkuko abene gihugu babishikirije usanga bararishe kugira baronswe amakontere y'amatara n'amazi ugasanga amezi arenga 6 aramaze kurenga vyavuye ubwa mbere kwihinduka ry'inzego zigize leta murazi yuko ubushikiranganje bwagabanijwe ariko rero mu nyuma ubushikiranganje turimwo bucishije mu mwishirahamwe Regideso hamwe ni banki nkuru y'igihugu BRB barashoboye gutanga uburyo kuko n'ibikoresho bigugwa hanze bigasaba amafaranga mva makungu baraheza rero baragura ivyo bikoresho twamenyesha yuko ibikoresho vya mbere byashitse ku igenekerezo rya 2023 uku kwezi kwa ntwarante bije n'indege ibindi vyaciye bipakirwa itariki 22 biraheza bizana n'ubwato kuvuga bishobora kuzoshika nk'inyuma y'ukwezi nyuma y'amezi 2 hama navyone bishitse bizoca heza biroswe abene gihugu aho noca ngirwa ko n'ikibazo bari bavuze kijanye n'ama transformateur kuko vyose aho usanga mu gihugu cose ama transformateur yagenda arasha ugasanga ntihashoboye kuboneka ayaca asubirizwa byavanye nuko ivyo bikoresho byari vyaguzwe bitari bwashobore gushika vuba rero ivyo bikoresho nivyashika muzosanga ahari ama transformateur atashoboye gusubirizwa ugasanga bene gihugu bari mu muzimagiza bizoheza bice bitorerwa inyishu ni n'ikibazo cabajijwe na Venice bwa nyuma aho usanga marinye ti hamwe umuyaga nkuba habaye pane biyo bica bituma n'abandi babura hariho ico twovuga mu bushikiranganje two turakora kugira habe mu kirundi so mukono bivuga mugo ni moyenne tension aho dushaka mu ntuzenya mu gihugu hagati kuraba irya tension ya 100 kV abari izo ziheza haje hamarinye haje hiyo mihora hama n'ama transformateur bijanye gutyo muzosanga rero udusantre tumwe tugira transformateur yatwo hamuco usanga n'iryo cika ry'umuyaga nkuba ushoboye gucika kubera na transformateur zitandukanye pane ikogwe ngaho nyahacitse muga abandi babandanye baronka umuyaga nkuba kandi bashoboye kubandanya n'imirimo yabo murakoze.